Mu gihugu cya Kenya haravugwa impanuka ikomeye cyane maze guhitana abantu bagera kuri 48. Nakubwira ko Kenya ari kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Abantu 48 bamaze gupfira mu mpanuka ikomeye cyane y'imodoka yabereye mu mujyi wa Rondiani mu gace ka Kericho. Iyo mpanuka yabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu, yakozwe n'imodoka nini yavaga ahitwa Nakuru, inanirwa gukata umuhanda neza, igeze mu ikoni igonga imodoka zitwara abagenzi, moto nyinshi ndetse n'abanyamaguru. Abantu 48 nibo bamaze kugaragara bitabye Imana, abandi benshi bo bivugwa ko bakomeretse. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeje ndetse kandi bikekwa ko umubare w'abapfuye ushobora kuza kwiyongera. Ni impanuka rero ikomeye cyane imaze guhitana abantu bagera kuri 48, bikavugwa yuko hari n'abandi bashobora kuza kwitaba Imana kubera ibikomere byinshi cyane bafite kugeza magingo anga. Reka rero tuvuge ngo Imana itabara abaturanyi b'igihugu cya Kenya. Mu by'ukuri kandi ababuze ubuzima Imana ibakire, abatakaje babonaho kandi bakomeze kwihangana kubwo kubura bamwe mu nshuti zabo. Mu yandi makuru reka tureberamwe imbamutima z'abanyamategeko bakurikiye urubanza rwa Hategekimana wakatiwe igifungo cya burundu. Abakurikiye urubanza rwa Hategekimana Philippe Biguma barimo Maître Karongozi André Martin ndetse na Maître Gisagara Richard bavuye imuzi iby'uru rubanza kuva rwatangira kugeza rurangiye, ahamijwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi agakatirwa igihano cya burundu. Hategekimana Philippe yahamijwe n'urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Faransa ibyaha bya jenoside byibasiye inyokomuntu rumukatira igifungo cya burundu ku itariki 28 Kamena 2023. Uyu mugabo yatangiye kuburana ku itariki ya 10 Gicurasi 2023, urukiko rukaba rwaramaze ibyumweru 7 rutega amatwi abatangabuhamya batandukanye. Maître Gisagara Richard uri mu bunganiraga abarega yavuze ko uru rubanza rwagoranye dore ko urega nta kintu na kimwe yigeze yemera, ndetse yagezaho ashaka kuyobya uburari avuga ko atari we Biguma. Maître André Karongozi Martin we yagarutse ku buryo Hategekimana Philippe aka Biguma yageze naho yanga gusubiza, ati nta muntu wo muryango wigeze uza, ariko ati birahura nuko yanze gusubiza, ati nuko yavuze ko nta cyaha na kimwe afite. Umufasha we yagombaga kuza, ati hanyuma atwohereza inyandiko zerekana ko arwaye, ariko ati bigaragara ko bigenda mu mujyo, ati yari yarabiteguyemo, ati ni ukuvuga kudatuma hagira unyuranya n'amakuru we adashaka ko amenyekana. Maître Karongozi yavuze ko perezida yagaragaje ko akurikije ukuntu yitwaye, ukuntu yanze gusubiza n'ibyo yasubizaga byerekana ko ari umunyabyaha ukwiye gufungwa burundu. Yakomeje agira ati hari aho perezida yagaragaje ko yishe abaturage nabi, ati ntagire impuhwe, ati aho yateye hose, ati Nyabubare, Nyamure, Izarisonga, ati n'ahandi, ati nakuriya yishe burugumestre Nyagasaza, ati hari harimo ubugome akoresheje intwaro z'intambara. Ku rundi ruhande Maître Gisagara yavuze ko mu byatumye urubanza rugorana harimo kuba imisozi no kuvuga uregwa yakoreyeho ibyaha yaragiye ihindura amazina, no kuba urubanza rwaraciriwe kure yaho ibyaha byakorewe, hakaba ibimenyetso byagiye bitakara. Nubwo bimeze bityo ariko hari abantu bakatiwe kubera ibyaha bya jenoside bagiye batega indege bajya gutanga ubuhamya bw'uko bishe abantu, ndetse no mu bagifunze harimo abatanze amakuru yatumye Hategekimana Philippe amenyekana neza. Maître Karongozi ati rero uru rubanza turwigiyemo ibintu byinshi cyane, by'umwihariko uko i Nyanza ati batangatanze abantu, ati hari bariyeri nyinshi cyane, ati nako twagiyeyo ngo tubyumve, ati ku buryo kugira ngo urokoke habaye ahimana. Hategekimana uzwi nka Biguma afite imyaka 66, yavukiye mu yahoze ari komine Rukondo, ubu ni mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza ntara y'Amajyepfo. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari umujandarume afite ipeti rya Adjida Chef akorera muri jandarumori ya Nyanza. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangero b'abarwanyi bo mu murwi wa Wagner bahatswe gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow kuwa gatandatu w'indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye byugarije uburongozi bw'Uburusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo mu kiringo c'imyaka irenga 20. Vladimir Putin amaze ari president w'Uburusiya. Mu kiganiro 18 ca televiziyo y'abanyamerika ABC, umushikiranganje ajije imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza k'icatumye Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine.
kuri televiziyo ABC. Mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara yo muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkoramutima birimwe ivy'ubutunzi ivya gisirikare imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga ariko sinibaza ko bihereye aha, niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangero mu murwi Wagner bavuye mu karere ka Lipsk kari mu kilometero 400 by'umurwa mukuru w'Urusiya bari binjiyemo kwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow, inyuma y'uko president w'Urusiya Vladimir Putin yemeye ko ubutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya, yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari inshuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haize imisi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Umugwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare c'Uburusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Antony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemwo n'Uburusiya. Muri Republika Demokarasi ya Kongo umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu ruriko uvuga rumwe na Ecclesia Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanijwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiri Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora, avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja mu matora ariko sinshaka kwitabira amatora arimwo amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemwo aya majambo byari bitegekanijwe ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe itatu ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo barimo Moise Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi iheze inama nkuru ya Episkopi Katolika ba Kongo nayo yari yavuze ko atacize rifise kwitunganywa ry'amatora yo mu mpera z'uno mwaka muri Kongo. Abepiskopi Katolika ba Kongo mu burorero batanze bubatuma kutizera itunganywa ry'ayo matora harimo ukurabuza imyerekano y'abatavuga rumwe na leta, ukubuza umwidegemvyo abatavuga rumwe na leta, ubutungane bukorera mu kwaha kwa leta no guhagarika abatandukanye bidaciye mu mategeko. President wa Kongo Felix Tshisekedi yishura ku mpungenge z'abungere ba Ecclesia Katolika muri Kongo mu ijambo yavugiye mu isabukuru y'imyaka 25 Musenyeri w'igisagara ca Mbujimayi amaze mu mabanga y'ubwepiskopi yavuze ko leta na Ecclesia Katolika babwirizwa gukorana, agira ati hari bamwe muri mwebwe bafashe ingendo iteye ubwoba ishobora kuzoducanishamwo, sinzigera nihanganira iyo ngendo. Denis Kadima atwara umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu muri Kongo nawe ahumuriza abafise amakenga abizeza ko amatora yo ku mukwa 12 uno mwaka azogenda neza. Yavuze ko mu minsi iri imbere atekanya gukorana inama n'abakuru b'imigambwe cane cane itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yabasavye kwizera uwo murwi bakazowurimburira mu vy'uzokora hakutega imisi. Igitero c'indege caraye kigabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu manuko bushira uburengero bwa Syria cahitanye abantu 10. Abaharanira agateka kazi na muntu muri Syria bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero. Biteze ko ibitigiri vy'abakiguyemwo vyongera kuko mu bakomeretse hoba harimwo abasandavye bakimara gushikanwa kwa muganga. Ishamwe Observatoire Syrien des droits de l'homme rifise icicaro mu Bwongereza rikaba rikurikiranirana hafi vya Syria n'abaharanira agateka kazi na muntu batandukanye bavuze ko igitero cejo kwa Mungu cagabwe n'Uburusiya bufatwa nka somambike wa President Bashar Assad. Isoko y'imboga yatewe isumirwamwo n'abantu benshi iri mu gisagara ca Jisr al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuga rumwe na President wa Syria. Ico gisagara gihana imbibe na Turukiya. Yaba Uburusiya yaba Syria nta ruhande na rumwe ruragira ico ruvuga kuri iki igitero.
urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi y'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio tuve akadomo com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu. Umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi wari watandukanye n'ababyeyi be mu gihe cya jenoside muri 1994 yaje hano ku ijwi ry'Amerika abashakisha turi mwaka wa 2018. Izina w'amahoro Claudine naryitewe mu kigo cy'imfubyi nararewemo Gahini muri jenoside, usibye kwibuka mu tuntu dukeya tampereza kugera ku nkomoko yanjye. Igihe cyo kwibuka najyaga ngira ikintu cyo kugira inzozi mbi cyane zisa nkaho hari ibintu nanyuzemo ariko ntazi ubwanjye, bigaragara ko nabinyuzemo. Wajyaga no mu biganiro wenda ngo witabire nk'abandi ugasanga ntimuhuje, uribuka ndetse ntuzi ko yapfuye, ntuzi ko ariho, n'ibyo bintu byakaduhuje n'abandi ntabwo tubyisangamo. Nagiye Gahini aho njya mvuga ko narokokeye, nshakisha imiryango yanjye ndanirangisha, havamo umuntu umwe nawe wavuze ati hari umugabo musa, ariko nagumye kujya muhamagara kuzambwira yuko uwo mugabo yabonye n'umwana w'umukobwa. Nyuma y'imyaka 4 anyuze ku ijwi ry'Amerika abonye umuryango we w'amahoro, avuga ko ijwi ry'Amerika yamubereye urufunguzo rwatumye amenywa n'ibindi bitangazamakuru bikorera mu Rwanda, bikamubera imbarutso yo kubona umuryango we mu mwaka